yandikira Abaroma muri iki gice cya 5, ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda kuko Kristo yaje kudupfira tukira abanyabyaha. Erega Imana ntiyaduhaye iri sezerano kubera twarabagororotse, oya, ryaciye muri Kristo Yesu arungika umwana wayo kudupfira twebwe tukira abanyabyaha. Atana kantu twakoze na gatoya ko kwerekana ko twayinejereje, ko twerekana yuko twahinduye ingendo twarimwo, kuko kugarariza umuremyi, kugarariza uwakuremye mu ishusho ryiwe, kuka gukunda akakuritisha ibindi vyose. Imana iraraba ngo niyoduheba kugira urukundo rw'Imana kuri twebwe naho gugariye. Yarungitse umwana wayo w'ikinege kudupfira, atacyahindutse mu bantu, bakira abanyabyaha, abicana bariho, abasambanyi bariho, abakora vya bindi vyose bariho. Igira umugambi, iravuga ngo ndaguhevye, iraheba umwana wayo, araza aradupfira tukira abanyabyaha. Aha ni urukundo rw'Imana rugaragarira. Imana yatweretse urukundo rwayo kuko yatumye umwana wayo w'ikinege Kristo Yesu kudupfira kandi tukira abanyabyaha. Usomye ku murongo w'9 haravuga ngo nuko none tumaze gutsindanishirizwa n'amaraso yiwe, tuzorushiriza guheshwa nawe gukizwa ishavu ry'Imana. Ishavu ry'Imana avuga ngo he, umuriro ukaburatibutse, ihanga ryose rigahona. Kubona rero twebwe twaratsindanishirijwe n'amaraso ya Yesu, uyu munsi tukaba twarahawe gukizwa ishavu ry'Imana, turakwiye gukomera amashimana. Mu Imana yovuga ngo irarakiye Uburundi, mukanyisase Uburundi bwoba bufutanganye. Imana yovuga ngo irarakiye umuryango w'umuntu umwe muri twebwe, mukanyisase umuryango ubufutanganye. Rero kubona twarakijijwe ishavu ry'Imana n'ubuntu twagiriwe, nico gituma kuyishima, kuyihimbaza bikwiriye imisi yose yo kubaho kwacu, kuko hari ico yakoze ku bugingo bwacu kugira ngo dushobore kuba turiho jewe nawe kuri uyu munsi. Usomye mu gice cya 6 hanyene mu Baroma ku murongo wa 23 harabivuga neza, haravuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana, ingabire yaduhaye, ingabire y'Imana n'ubugingo budashira twaboneye muri Kristo Yesu. Ingero y'ibyaha twakoze rwari urupfu, ariko Imana ikitugabira ubugingo budashira biciye muri Kristo Yesu, biciye mu rupfu rwa Kristo Yesu. Uyu munsi rero turiho dufise ubugingo budashira, mu yandi majambo turi mu isezerano ryo kuzobana n'Imana yacu ibihe